Ikimanga cari kimaze guhitana amazu atari make n'ibarabara ku Mugoboka ya mbere ryaramaze kubakwa. Abanyagihugu bahaba barashimira umukuru w'igihugu kubona barabibutse bakubakira ico kimanga cari kibabangamiye. Twavyakira neza gose, hanyuma icambere coco dushimira Imana. Imana niyo yabikoze kugira vyose, ko Imana niyo yakoreye mu ndongozi ziturongoye. Ibikorwa vyakozwe ni vyinshi cane gose. Twari tumaze kuburaho duca, twarengana, ubu turarengana, imodoka zirataha. Naho zitashika mu mihana aho abantu turafisa tuzibika. Turashimira leta ko umugambi yatugiriye neza cyane uko ibarabara ari mu bintu vya mbere turonka iterambere. Ko muri sata barabara nta terambere ko twiri twarabibonye je nk'akaroro je nakorera ngaha. Ibarabara rimaze gucika nta bakiriye basuye kuboneka. Mugabo ubu ko ibarabara ryasuye kugira kurengana abantu bakahaca. Umuntu arindira nyana karonka na makeya. Basaba ko ibikorwa vyo kubaka ikindi kimanga kiri impande yaho nyene vyari bisa n'ivyahagaze vyo kwihutishwa. Yego ndabona umenga bako ariko bitagashiba ko barabandanya vyari vyahagaze. Nibo mukuru w'igihugu aheruka guhindura abara babikora kubera abandi ko bitagenda neza ubungira bagiye abo yashizeho ndi bagiye kuzogena kuzobibandanya. Abana ko ibikorwa vyari vyaratanguye. Twasaba yuko vyobandanya hanyuma bikarangira ibarabara rigasubiraho ryahora rica kugira ngo n'abari hakurya ku Mugoboka wa kabiri nabo babashe gushikirwa n'iterambere. Ivyo biruko mu gihe no ku Mugoboka ya kabiri hari n'ikindi kimanga kiguma caguka ku nkengera z'uruzi Ntahangwa.